ashafasha dukure nyarenga n'ibyo riko rirareba nayo ngirikira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash Inka imirima n'ibidukikije Bezuka n'ibihugu bihoza abana ndekugura nama ndumwongere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'Uburimyi, Ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije. Leta y'u Burundi mu gushigikira iterambere ry'umwene gihugu yarashimikiye ku gisata c'ubworozi bw'ibitungwa bito bito, aho yashizeho intumbero yuko abarundi bose botunga inkwavu mu mihana yabo. Umwunganizi w'umushikiranganji w'Uburimyi, Ubworozi n'ibidukikije arerekana akamaro iyo ntumbero ya leta ifitiye abarundi. Leta y'u Burundi yarafashe ingingo yuko umuhana imiburiburi ndetse noneho leta yasaba yuko umuntu wese yokorora inkwavu 5. Ivyo rero ni intumbero ya leta imaze gutanga intumbero tuca tuja ku kivi. Ico rero turakora nuko bwa mbere no guhimiriza banaduhimiriza kugira ngo abene gihugu batahure uwo mugambi bawushire mu ngiro bawuhurumbire kuko ufite akamaro kanini abarundi, kuko kubona leta yumviriye kiriya gitungwa c'urukwavu nuko gitungwa c'urukwavu ni gitungwa itoye coroshe kumbure gushikira, kiroroshe kugura, kandi ni gitungwa coroshe no gutunga, kiroshe kugaburira, gitwara gifungura ibintu bike. Rero nico gituma leta yagiye yacimviriye, hanyuma kandi kimaze kuba corowe kirafise akamaro kanini cyane mu muryango. Nyeni cubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ntayengeshanya guhimiriza abarundi bose uhereye ku ndongozi kwijukira kworora igitungwa c'urukwavu. None ako kamo koba kariko kakigwa gute n'abarundi uhereye ku ndongozi? Kuvaho nyeni cubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ateye akamo yuko urukwavu egoba igitungwa fatirwako hamwe umuhana wose ubufise n'imiburi w'inkwavu 5. Aha mu ntara ya Gitega byaritabiriwe cyane. Ubu rero tubabwira yuko indongozi zose kuva mu ntara gushika mu makomine bihaye ihangiro yuko bonyene bobanza kubikora, hanyuma mwene gihugu muto mutakabonera akarorero. Jewe na mbere ho nsanzwe nkunda ibintu byo korora cyane udukoko duto uko ari natwo dukunda kubona yuko nkatwe dusanga dufise akazi ka misi yose gasaba yuko twama turi ku kazi ka misi yose k'igihugu. N'ibitungwa bito vyo tworohera gukorora, kuko murabona ko nk'inka zisaba umwanya munini ya n'uburyo. Umuntu rero ari ku kazi nk'aka ukorora udukoko duto hamwe n'utu biratworohera cyane. Ndabikunda, ndabitanguye ngaha nk'umuntu yovuga ari karafina, nitangwe kuzana inkwavu zishika kuri 5. Natanguranye kajya gapati kari hajya hirya, mwabonye aka gapati kari ngaha gatoyi, hama mbona zigwiriye ntangura kuza ndubaka kamwe bubiri nshirako kuko zariko ziragwira, ziratinda zimbana nyinshi, mbona yuko umenga no kwagura ngabo nk'ubu urizo 5 ndibaza yuko ufashe nk'ibiharuro ziramaze kunguka, ziramaze kujya nko ku majana 3. Ndabye zose izo nagenda hereza abantu abagenzi banje banagenda hari umwe canke 2 kugira ngo bagende korora. Niza bamwe bashoboye kuza ngaha nkabaha bakamudufaranga kugira ngo ashobore kuronka ako gaturuto kugira na ameliore ubwo bwatsi bwazo.
mparuye inka zose zirashika ku majana 3 n'ibiri canke n'itanu byanatumye n'abapolisi dukorana ngaha abaraza ngaha bakaraba ukuntu biriko birakogwa murabona ko hariho nk'abo usanga bariko barakwiza imyaka yo gukukuruka bagenda babitwaye bakabona ko bibashitse muhiri wabo bazobikora kandi mwabonye ko bitwara uburyo bukeya si ibintu bitwara amafaranga menshi si izi nkwavu si ibintu bisaba ibintu byo zifungurira byinshi cyane ibyatsi bisanzwe n'ibyo dushobora guhura bisanzwe kugira ngo twamiriyore ubuzima bwazo nayo mu bisanzwe zijya ibintu bisanzwe zifungura ibintu bisanzwe rero nk'umupolisi mutoya umupolisi nawe tubafise uburyo bunini yishe arashobora kubikora kandi akibeshaho akaronka udufaranga dukeya two gusahiriza mu buzima bwiwe jewe maze kumva kamo kanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi cyo kworora inkwavu ndetse ikaba n'umushinge w'iterambere ku bene gihugu bacu jewe narondeye ingene nshobora kuronka inkwavu zo gutunga kugira ndabigire nk'umugambi nabishizemo inguvu zose nshoboye kugira ngo nshobore kwitaba akamo kanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu mu buruhuko bw'abashinga amateka jewe narashoboye kugira desante ngendera abene gihugu cyane abahuza batowe 15 ku mutumba maze kubona ko ibyo bariko barakora bikora inka mu bijanye n'ubutungane ku mutumba nasanze iyo umugabo aca imanza yatagira akantu nyuma y'ikigo canke munsi y'ikigo atunze kamufasha ashobora no guhengama kubera ubukene ntushobora guca urubanza kubera ubwowe ibikunda kuko iyo waraye inzara ukaja gutunganiriza abantu haradukamwo akantu kavuga baguhaye amahera bigatuma bihongama jewe rero ndababwira nti umugabo ni icafise umugabo atigezwa kuba yifashe mu rugo rwiwe candabemerera bo bose inkwavu 10 ku mutumba kugira ngo inyuma yo guca imanza bagaruke nabo biteza imbere kandi bagaruke ntibanagugwe niba abagabo bijunja n'ijambo bashobora gushitsa ibyifuzo canye n'icubahiro je bire muri komere Muramvya mvukamwo ndetse gusansibiriza abo 15 chama nibo citegererezo navuze nti reka babicirori cabene gihugu basanzwe bofasha babone ko batunze kandi batunganiwe abaze y'ibyo canemera kubaho umutahe w'inkwavu 10 ku mutumba wari wose umwera uvi bukuru ugakwira hose abene gihugu bato bo mu ntara zitandukanye z'igihugu nabo nyene ntibasigaye inyuma mu gushira mu ngiro iyi ntumbero yo korora urukwavu twebwe dutangure umugambi wo korora zino nkwavu jewe nitabiriye ku biganiro by'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi agoma ari karasemera ati umwene gihugu wese agire omwe umugambi ari kararikana karakora ati muti bagenda urukwavu muhira jewe rero naciye ndabifata nka nkama fatiye ku cyumviro cyanye n'icubaro umukuru w'igihugu cy'u Burundi canditabira uwo mugambi wo kurondera nanje izo nkwavu naciye ndondera inkwavu z'ubwoko iyo zigwaye jewe keshi ndegera aba veterinary barampa impanuro zimwe bakambwira ati tubikora kunuku ariko mu gihe ntafise uburyo buri hafi bwiramvuye turafise ukuntu tuzivura dukoresheje ikirundi cy'iwacu ubworozi mu bisanzwe cyane narabwimvira kubukora nk'isanzwe ndumunyeshuri mashuri yisumbuye ariko muga keshi na keshi niga ku ishuri y'uburaro byarangora gukurikirana ariko rero mu nyuma cyane ndakurikirana ivyigwa muri kaminuza narabona ko ahanini batwerekana filime z'ubworozi no kuntu borora bakoresheje utuzu dugerekeranye ku inkwavu umugambi ndawugumana muri jewe hanyuma njyanira ndagira ko ndatangura ndorora avuno banaziguza ubwa mbere ndaratangura ndagura zine zicyanze urufizi rumwe n'ishashi 3 zirajaho mu nyuma ndaronka izindi mfizi 2 ndazorora zaje zishobora kuvyara inkwavu zigera kuri 24 nkuko umuntu aba yabuguza amafaranga nabwo burazana amafaranga kandi menshi kandi atari mu gihe kinini ya cyane ko bibaye byiza rukivyaye bumaze gukura dufate hamwe bibaye ngomba umuntu akanyarusa kurushira ku rufizi rusha rugira nteruvyara n'ingoga cyo sanga amahera yavuye muri bwa n'umuntu agurishije n'amahera yazana yo nyene umuntu yaza yafashe amase y'ubworozi bw'inkwavu
sanga nyene nayo nyene arafasha cyane. Hanyuma icyongeye naco akanyama kagakwavu kweri ni sawa, kandi vyongeye biraboneka yuko mu bushakashatsi baratubwira yuko atangaruka mbi z'inyama z'inkwavu. Dufate ibintu vya gute canke izindi ngwara. Igitwa nabonye nashisemwo korora inkwavu kuko narabonye zirunguka cyane n'ingoga, kuko uyiguze yima n'ingoga kandi wakora n'ingoga usanga urakikeneye ko hakiri kare. Ubukwavu bworora nta mutayi muremure busaba, kuko uguze nka kamwe kashaka gushaka kuvyara 10 kavyaye 10 umva ko bamaze kugwira, kuko kandi no mukugabura ntibugoye cyane. Ugiye nka hamundi mukayira kaganda gato ugashiraho mu gatondo, sasa tugarutse ukashira kandi kagandaho no kumugorora urumva yuko atabisabwa cyane. Mu gushaka naho kuvyibura urumva ko urenza ko nakagatoto. Intango nageze kugira ese kuva nkitangura akazi 2006 ngura urukwavu rumwe n'urufizi rumwe, ndabitunga ruca ruvyara 10 casanga ruvyaye ibifizi gusa ntakashashi nakame karimwe. Haca haza abantu mashira hamwe bakora mu mahonice ngaha muri hashise urukwavu rumwe bampa 9,900 ndabudandaza mwumva ko umunsi naciye mbona yuko harimo akarusho gutunga igitungwa c'inka ciki mbwa utunza ko urumva yuko kanyaruka no kwikenurako. Mvuwo munsi ayo mahera bampiriye ngo nacyo ko ari menshi, niko naciye mvuga ati muzoguma mbandanya gushika cyaho nabikuye kugira ngo norore igitungwa c'urukwavu. Nari mfise agatelefone gakuze nyene kajya ka WhatsApp, cenja kuri Facebook mbona umugore wo mu ntara ya Ngozi yoroye igitungwa c'urukwavu. Mbona inyigisho ziwe ukuntu azitanga n'ukuntu urukwavu rwamuhaye ubuzima mu gihe yari yarose yari yarize, aca bigishomera ariyumvira ikintu co yokora arakibura. Amaze kukibura aca yiyumvira icigwa co korora urukwavu. Aca ati rero gushikiye isaha urukwavu rwarampaye ibintu vyinshi, ubu usinkira umushomeri rumpa kira kintu cose co nipfuje ndakironka. Maze kubona ukuntu yazubakiye nagombye kwisunga kurya irya nyubako yo yubatse yo nabonye kuri Facebook. Hanyuma cendagerageza mugasi kuvuga ngo narabishoboye, cyavuga ati najeho kubw'ukuntu mbona yuko inyigisho nsomye kuri Facebook mbonye yuko zimpaye icigwa. Ndabona yuko mu gitungwa canje nohera gutunga je ubwa mbere nohera ku kintu gitoyi citwa urukwavu. Nahereye ku rukwavu rumwe ndarondera agapfizi bumaze kuvyara kabiri, kandi ubwo zavyaye naradandaje. Icatumye nyene ngirante ndabudandaza nabonye yuko atanyubako nshoboye kugira nte kuguma mbandanya nubaka. Inkwavu novuga ntini kopeke y'abanyagihugu, niko nokivuga kubera iki ari kopeke y'abanyagihugu. Ni kintu ni gitungwa coroshe kwikorako. Ubwa mbere kigwira n'ingoga, hanyuma kiroroshe kwikorako, nta nama y'umuryango ibanza kuba. Nturinda kwiyumvira uti mbega kijya gitungwa canje ndagikubita hasi, ubanza kwiyumvira hirya no hino. Urumva ugize ico kibazo ugira neza uronka umushitsi biroroshe kuyikora ku iyo nkwavu. Hanyuma kandi kindi naco uyisasiriye neza ugashyira umwete wo kuyisasirira iragwiza amase gose kandi amera y'ingirakamaro, kandi ukabona yuko aho yashize wimbuye. Ku bantu baba bibaza ko urukwavu rugoye gutunga bafatiye mu buryo bwo kurugaburira no kugubakira, umuyobozi w'Uburimyi, Ubworozi n'ibidukikije mu ntara ya Gitega arabaremesha. Urukwavu ni igitungwa coroshe gutunga cyane gusumba ibindi bitungwa byose, kuko aho tugendera hose tugendera ku ngaburo z'inkwavu. Murabona bijya vyatsi bibiri mu ndimo bijya n'ingaburo z'inkwavu, murabona amashu, murabona bijya bisigarira tuba twimbuye ku bitegwa, ibiyoba, murabona amakaroti bijya bivuye ku makaroti, imibuto y'ibijumpu, bijya byose ni ingaburo z'inkwavu. Urumva aho duca hose duca ku ngaburo z'inkwavu, nico gituma igitungwa cy'inkwavu ari igitungwa cyoroshe cyane gutunga. Inkwavu ntizigoye, barashobora kwiyubakira bakoresheje nabijya biti bisanzwe, uduti ukaduterateranya. Mbere urukwavu naho worushira ahantu hasi ukahakubura neza, ariko ugaca ushiramo ka gasanduku ruzovyariramwo, urashobora kumererwa neza, kuko keshe hajya bavuga ngo rurimba inzu guhimba rugiye kuruhirondera aho ruzovyarira.
aho woba warushize naho woshira utubaho hasi cyangwa utundi tuntu hasi ukadusasa neza urashobora kuhaba neza ugasanga nta ngorane na rimwe rugize. Mu bitungwa burya binyaruka kurondoka urukwavu ruri mu bitungwa vya mbere iyo gwimye ruvyara inyuma y'ukwezi kumwe kandi urashobora kuvyara inkwavu ziri hagati y'indwi n'inkwavu 8. Urumva urukwavu rumwe rushobora kugwa 15,000 inyuma y'ukwezi rukaba ruvyaye ubukwavu 8 urumva ko ari amahera menshi. Ucuraba rero nivyo wakoresheje mu kurugaburira ugaca usanga inyungu nini cyane gusumba. Ifumbire ivuye mu nkwavu ari ifumbire imera cyane gose kandi utu dukoko duto kubera ivyo tuba twariye tuca tubihekenya cyane uca usanga ifumbire yacu imera gusumba. Mu kugira igwire naho murabona yuko aha ziriko zirarira hariho ivyo zirya bimwe bigahungurukira hasi utundi duhenene tugahunguruka. Abene igihugu ca tubahamagara kuyimbinya barega ku munsi bijya ukuyeho utuya duhenehene bijya vyatsi biba byavuye ugacushira mu nyabarega. Hariho mbere n'ifumbire iva mu nkwavu nyene ariyo maganga yazo nayo iyo wagize inyabarega kugira ya mase yawe amere neza cyane ucuhitana ya maganga ukazoraza kumemerako. Muri ico gihe ya mase aca yihuta kubongera no kuvuga inyuma y'indwi 2-3 urashobora kuyateza aramase meza cyane kandi amera. Ifumbire y'inkwavu tuyisanga mu bya byunyunyu bita magnesium, potassium biri ku rugero runini cyane turayisanga mu n'icyunyunyu bya azote. Rero ivyo byunyunyu mu gihe biri mu mwavu bituma bya bintu byose byamira mu kuzimu, ibitunguru, amakaroti, imyumbati cyangwa ibitoki byose tubitabije ibitoki urashobora kuronka igitoki kinini cyane, igitunguru kiravyimba. Twobahamagarira kandi nuko nabajya bafise n'ibindi bitungwa burya n'umwavu mwiza wo gutabira intuze ya burya bwatsi bugaburirwa ibitungwa. Rero iyi fumbire iva mu nkwavu tuciye tuyifatanya n'aya mantuze yayo amaganga yayo benshi baratubaza ati none amaganga tuzoyashora hehe tuzogira iki ahubwo saye gushora ahubwo naye zodufasha kongereza umwimbo kubona ababwiye yuko amaganga y'urukwavu ari mu zangaburo zikomeye twahora duhiga wa mwavu bita NPK mwe duhora bishira kubiraya umwe uhora kutuma ibitunguru bivyimba tugusanga muri ayo maganga y'inkwavu. Mu ntumbero yo guteza imbere ubworozi bw'inkwavu hari amashirahamwe yamaze gufata iya mbere mu kugwiza imbuto z'inkwavu ziri mu bwoko bw'imbuka nk'uko tubibwirwa n'umuyobozi mukuru w'ikigo Rabbit Vision Burundi umwe mu gwaruka rwashigikiwe n'umugambi w'igihugu paeje. Umugambi wo guteza imbere ubworozi bw'inkwavu dutanguje ubworozi bw'inkwavu z'ikirundi aho twabikorera ku mutumba nasanzwe mvuka ko muri komine ya Gihogazi aho twakorana n'ugwaruka utashoboye kumara amashuri mu guhera ku bworozi bw'inkwavu bw'ikirundi akaba naho naciye mbonera ko ubworozi bw'inkwavu bunguka n'ingoga kandi bugatera imbere n'ingoga akaba naho naciye mpindura ngaca ntangura ubworozi bw'ikizungu na cyane dushimikiye ko ku nkwavu zoshobora kuduha amaganga zikaduha amahenehene kuko twasanze ari ibintu bikomeye cyane mu guteza imbere uburimyi aho twace twijukira rero kubaka impongore za kijambere. Ubwoko dufise ngahi wacu turafise cyane urukwavu mubona n'urukwavu rwo mu bwoko bwa California nkuko murubona n'urukwavu rufise amatwi yirabura no kumuwa hirabura no kunzenga hirabura. Urukwavu tugwita mu gifaransa California white. Ugaca tugira n'urukwavu rwa Fauve de Bourgogne aha mu Kirundi mu gihugu wacu abarundi abanyagihugu bato bakunze kugwita urukwavu rwa Mugina. Turafise n'ubundi bwoko bw'urukwavu rwa Nouvelle-Zélande. Haruhande y'izo nkwavu rero dufise turafise n'ubwoko bwa papillon d'Angora turiko turagerageza kugwiza. Turacafise inkwavu nkeyi kubwo bwoko bwa papillon d'Angora tuvuze. Nubwo bwoko rero dufise ngahi wacu mwa kino kigo. Ico tubushima ubu bwoko dufise cyambere cyo n'ubwoko bugwira n'ingoga. Buragwira n'ingoga ko bivyara inkwavu nyinshi kuko urukwavu rubyaye nkeyi bashobora kuvyara imiswi 8 aho izindi nkwavu z'ikirundi canye zidafise amaraso meza zishobora kuvyara udukwavu 3, 4, 5. Hanyuma ikindi nuko izi nkwavu ziduga n'ingoga ziragwiza ibiro. Hari zishobora gushikana ibiro 4, ibiro 4 n'inusu, ibiro 5 ariko izi nkwavu zindi usanga ziriko zirababa mu kilo 1 n'inusu ugwinanase cyane ucarushikana ibiro 2 gusa. Ariko izi zindi nkwavu zozo zirarondoka cyane zikongera zikaduza ibiro n'ingoga cyane kandi ni nkwavu zoroshe gutunga kuko
ntizigorana cyane. Aratubwira kandi uburyo bariko barakoresha mu kugwiza imivyaro y'ico gitungwa. Dufise uburyo bubiri bwo gutanya inkwavu. Hari inkwavu dutanga tubicishije mu mashirahamwe y'ugwaruka nk'amakoperative bari ku mitumba canke abandi borozi bifuza korora inkwavu mugabo bato badashoboye kuronka uburyo bwo kuzorora. Dusa dukoresha uburyo twise mu gifaransa systeme de nettoyage, nuvuga kubabitsa hama bakagenda bakazitunga amazikarondoka bakadusubiza imbuto tuba twavuganye, hanyuma kuzo zindi baba basigaranye tugashobora kubagurira kugira ngo bashobore gutera imbere. Nubwo buryo bwa mbere dukoresha. Ubundi buryo bwa kabiri dukoresha n'uburyo bwo gushobora kuzidandaza mu mashirahamwe y'amakoperative afise amafaranga canke abandi borozi bafise uburyo bwo gushobora kuzigurira. Dusanzwe turabahinga mwa kino kigo, turabanza tugategura abo borozi tukabigisha ukuntu bashobora kubaka uburaro bwa kijambere kuba bishoboye, abadashoboye kubaka uburaro bwa kijambere tukabigisha tukabereka ukuntu bashobora kubaka utuzu tubayabaye dufatiye ku mikoro yabo, tukabigisha ukuntu zizogaburirwa, tukabigisha ukuntu zigwaye bashobora bonyene kuzivurira, kuko guhamagara umuganga aza kuvura urukwavu rumwe biragoye. Tukabereka tukabigisha ukuntu barafasha inkwavu zabo zagwaye, tukabigisha kandi n'ukuntu bashobora kuzifata neza, bakamenya ko zarinze, bakamenya ko hageze ko zivyara. Ivyo byose turabibigisha kugira ngo izo nkwavu tubahaye baba baguze canke abo tubikije bamenye ukuntu baza kuvyifatamwo bamaze kuzishikana muhiri wabo. None mu ntumbero yo guteza imbere ubworozi tudasize inyuma ubworozi bw'inkwavu, umunganizi w'umushikiranganje w'Uburimyi, Ubworozi n'ibidukikije ahamagarira iki abarundi? Nagomba mpamagarire abariko batwumviriza yuko bumviriza kino kiganiro ko boshinga ibigo mu ntara baherereyemwo, mu makomine baherereyemwo, ibigo bashaka byo kugwiza ibitungwa byose, tukaronka ikigo kigwiza ibitungwa by'inkwavu mu makomine yose, tukaronka ibigo bigwiza ingurube, impene, intama, inka makomine yose, kuburyo umwene gihugu akeneye ndashaka igitungwa gishasha cy'amaraso mashasha aronka gitura byoroshe. Nk'ubu mushikiranganje tukotakoresha ko kabyizo kugira ngo ibyo bitungwa bishasha byinjire, amaraso mashasha yinjire mu gihugu bihereye mu kigo kijeje kubigwiza. Muga hejuru akita kigo harakeneye ibindi bigo bica bisahiriza izabo kugira bigwizwe mu makomine yose y'igihugu canke mu ntazo z'igihugu kugira ngo umwene gihugu abishatse abitore hagufi. Umugabo rero abikora twabo barakeneye kugira ngo basahirize rero. Turi kumwe twese birashoboka ko duteza imbere ubworozi mu gihugu cacu, gutyo umunwa wose ukaronka akanyama ufungura n'umufuko wose ukaronka amafaranga. Ashafasha dukurenya rero ngibyo riko rirareba nayo ngibikira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash INKA imirima n'ibidukikije. Bezuka n'ibihugu bihoza abana ndikugura nama. Ndumwongere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. INKA imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'Uburimyi, Ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije.